nuko boraba inzira ishoboka kugira ngo by'ukuri aba ba passport ordinaire nabo bikunde boroherezwe aba bari bo bagenda ari benshi aribo ndetse uva mu madomene menshi atandukanye bigatuma hagenda bene gihugu benshi kakaba karusho kanini ya ku gihugu gusumba aho ugenda ari diplomate le fonctionnaire gusa hama nka camba zumushikiranganje ko twumwabonye yuko abantu benshi bagiye muri Serbie barafise passport diplomatique baciye babihutira kuja mu bindi bihugu bakagira nk'inzira mwaratohoje kumbure agihaze basanzeyo kitaborohereje cyatumye baca batransita bagenda handi kugira ngo mu gitorere nyinshi umufatanije na Republique de la Serbie. Maramutse hari mu nkuru imaze iminsi cya ku mbuga ngurukana bumenyi yabaye no mu namashinga amateka nibaje ko cyo bivuga ko kubijanye na visa free kurureka abarundi bakaja muri Serbia ata visa bisabwe bavuga ngo iyo programme yarahoraho mu nyuma barayihagarika. Reka kwanza tubanze turabe pourquoi igituma why Serbia tugiye gatoyi muri kahise Yugoslavia Serbia donc ntabwo cyari igihugu citwa Yugoslavia hanyuma mu nyuma kirigabura kivamo Serbia kivamo na Montenegro hanyuma kubera bara socialiste bien sûr wasanga kumba bafite imigenderane n'ibihugu byo muri Afrika kenshi na kenshi wasanga ibihugu byo muri Afrika bikunaye cyane n'abasocialiste urabona ko n'abarundi benshi bagiye baza baraja kwiga mu za zohura bize mu za Romania Uburusiya n'ahandi bo mugare igihe Serbia yigenga cyane muri ico gihe hari igihugu citwa Kosovo mwagovize kumva agace kitwa Kosovo kagombye kuba independent state kagombye kuba igihugu cigenga hanyuma rero iyo bagiye mu bintu vy'amatora vyo muri ONU no kudecidama decision nkaya usanga ibihugu bifata uruhande urucankuriya rero hari ibihugu vyinshi vyashigikiye vyahagaze yuko Kosovo kitoba igihugu cigenga ico gihe no kuvuga ko nibaza ko ariho Serbia kivuga ati nk'agahembo namwe abanyagihugu bacu bazoza ino iwacu visa free ata visa bisavye ivyo bihugu su Burundi gusa mu bisanzwe harimo ibihugu bitari bike vya Maroc vya Tunisia Egypte Uburundi Ubuhindi na Turkey bo muri article imwe nasome nuko igihe bahagarika Burundi bahagaze na Tunisia sinze ko Maroc Egypte n'Ubuhindi na Turkey navyo babigomijeho bo ivyo bitihwe rero ucabubaza uti none visa free bisigura iki kora nka visa free bisigura iki ku banyagihugu benshi nta nsiguro bifise nta difference bifise kubera iki usanga kenshi na kenshi iyo visa ari igihe gitoyi kandi kenshi na kenshi iyo visa itakurekurira gukora nk'akarorero wanashaka n'ubu harimo bihugu dufise visa free bihugu vyinshi mu bisanzwe ko abantu batabimenya kumbure hari bihugu vyinshi dufise visa free nazo ko igihe gito usanga ari nk'iminsi 90 canke amezi 3 si difference niko vyona kuri internet mugabo novuga amezi 3 canke ukwezi kumwe kenshi na kenshi usanga ari kubimeze bagwa amezi 3 canke ukwezi kumwe hashobora kuba kumbure n'ibihugu birenze nabonye mu Rwanda umwe gavuga ngo ni 180 days vyumvikana ko ari amezi menshi bo muri ivyo bihugu rero kwikrinda vyo kuri internet baravuga Barbados, Benin, Ecuador, Gambia, Haiti, Kenya, Mauritius, donc Maurice, Micronesia, Philippines, Rwanda na Singapore. Natangaye numvise ko Singapore irimwo n'ibindi bihugu bitari bikeyi ushobora kuja kurondeza kuri internet bavyibonekeza. Ivyo bihugu bifise visa free no kuvuga urashoboye kugenda ugatembera muri ico gihugu kuva ku kwezi gushika ku mezi 3 pour la plupart des cas. Bo ariko navuze ko takamaro kanini kubera iki kenshi na kenshi iyo bari travel visa canke visitors visa canke tourist visa no kuvuga ugena nk'umu tourist ntabwo ari work permit nturekure gukora ayo ma visa kenshi na kenshi nturekure gukora ibihugu vyinshi by'Iburayi biteye imbere za Amerika za Canada za Australia bafite nk'ibihugu bishikije na 100 urekure kujayo ukwezi gushika ku mezi 3 ata visa usavye kenshi na kenshi bagwa ngo ni visa free mugabo ni visa on arrival bayigura kuri airport gusa ntacyo bakwishyuza niho yitwa free. Donc it's not a visa, it's not a no visa, there is a visa-ish, visa irahari, usivye kumbure ka exceptionnel gusa bayigura kuri aeroport uhashitse visa on arrival. Ka keshi nta muntu bayima kubera nyene
babazira umuturiste kandi ivyo bihugu baba barabigenduje kandi atabo bantu nta bibazo batera. Ariko navuze ikibazo iyo visa niyo kuvisita naje nk'ubu ndashoboye kugenda mu bihugu vyinshi cane, ni ibihugu bike jewe passport wanje binsaba visa urekeza ibihugu vyo muri Afrika, mugabo ngiye nta kazi ndakuriwe gukora, sindakuriwe kugura y'inzu n'ibindi nkene gukora akazi nja nsaba iyindi work permit. Now birashoboka ko muri Serbia yoba ivyo bintu bishoboka ko ushikayo uronse akazi ugaca usaba permit ya visa yo gukora, ivyo birashoboka. Canke birashoboka ko kumbure mu vyo bumvikanye amasezerano ntaho nasomye urekuriwe no gukora, ariko urumva ico washaka ukimenya ko ibihugu visa free bishobora kuba atakamaro kubera urumva ushitse n'ubundi ntushobora gukora kandi uzokuca uvayo vuba na vuba. Alors bica bifite akamaro ryari? Bica bifite akamaro iyo kimwe ari igihugu kirimo akazi kandi urekuriwe guca utangura kurondera akazi ukiri kuri iyo visa de tourisme, hanyuma uronse kuronka akazi ugaca uronka work permit cyangwa ugacengetera kugeza uronse visa y'akazi. Muri Dubai ndumva nubwo atari visa free hari abantu bagenda nk'aba visitors, hanyuma amaze imisi akarondera akazi akaronse agaca arondera work permit cyangwa agakorera under the table, mugabo neza ko ivyo ari illegal, mugabo umva niyo visa ifise sense mu gihe ako kazi kahari kandi hariho transition zoronka work permit. Ahandi yaba hariho igihugu cemera impunzi ukavuga uti nzoca nideklara mbe impunzi, mugabo ivyo navyo kenshi na kenshi kubera bazi ivyo bintu ntibashobora kuguha visa kuko bazi batuca wideklara, donc ico gihe usanga ivisa batayiguha visa fete kuba cabi nabo ko bari strict nka Singapore, ushitseho uvuga ngo wideklara cyangwa gutwara ubwo nyene ngo twe nta UN hano dufise. Bo muri Philippines namvuze abarundi mwageze kuvyumva bamaze umwaka kumbure urenga kuri airport, sinzi ko batinze bakabarekura, mugabo nkaje ko bamaze kubagundura bazoza bazibira kuri airport ku buryo nko kudekuraje abantu bazo barabikoresha ngo bashike bacasaba ubuhungiro. Umva rero ya visa free kakamaro yari ifise gaca kagenda, kuko ngo navuze nk'ubugiye muri Philippines ntushobora kwiga kuri visitors visa, ntushobora kuronka ubuhungiro, urumva uko babihagaritse, ntushobora kuronka akazi uri mu visiteur kuko nagenda izo visa finda zifise ariya, urumva ico gihe uco usanga atamumaro munini yakoze, na cyane ko ufite amafaranga menshi wasizemo. Abazungu bafite ama visa free kubera bakeneye kuja muri holiday, donc hagenda kakira holiday nico tubagize imisi 30 kuko juste enough ihagije kugira ngo ushobore kuja mu kiruhuko uco usubira ku kazi. Abantu bazungu barayikoresha ko bafite amafaranga yo kuja ku ryoherwa hirya no hino. Bo ikindi rero baca bakora ni ico bayikoresha nk'ikiraro, nibaza ko na Philippines bavuga ngo bayikoresha nk'ikiraro kubera Philippines kidakize cane, umva na Serbia bagikoresha nk'ikiraro. Ico naco urumva bimaze kuboneka ico kiraro baca bakizibira naco nyene avyo vyashize kuri Serbia, dore kuri Serbia ko vyagenze abantu baragenda bagashikayo bagaca batangwa kuja muri Schengen muri Europe. Mugabe ibihugu vyo muri Europe bica bavuga ati no ivyo bintu mu bihagarike bariko barotera bariko haruguru y'igorwe rwawe wagugururiye abantu baraza bakabaronse kajya ko gushika muri Europe bagaca bacengetera bagadushikira, ico gihe ntuzibire. Ico gihe bashize ko pressure muri Union Européenne, nico gituma baca babihagarika bwa Burundi yaba na Tunisie, sinzi ko ari ibindi bihugu baba barabihagaritse. Alors ubu bavyuguriye bizofasha hahindutse iki? Ico kintu mu nama numvise ntabwo babivuze neza icahindutse, uretse yuko ikintu kimwe bavuze yuko ubu ari abantu bafite ntuzeye passeport diplomatique, aba diplomate nizo bitengo ni passeport de service, kumbure ni nk'abakozi ba leta ibintu nk'ivyo. Ariko jewe nk'aha turi ego nivyo hari passeport ordinaire, hari na passeport za diplomate na passeport bitengo ni special canke official, bitengo ni official izo z'ama service. Mugabo bavuga yuko utiza kuzikoresha, umva usanga umuntu afite passeport ordinaire isanzwe agafite na passeport y'iki diplomate nimba ari mu diplomate canke official nimba akora izo ngendo. Ariko bavuga ko ugiye ku rugendo personnel, to nk'ubu uri mu diplomate uri mu shikiranganje je ne sais pas, hanyuma canke wari umukozi wa leta wakunda kuzuraja hanze ku ngendo z'akazi, mugabo ugafata umunsi umukati jewe ndoye gufata akaruhuko muri Malaysia, muri China, muri Hawaii, kirazira ko ukoresha ya passeport diplomatique kandi ugiye kuri business privé, ugiye kwiryohera cyangwa kuruhuka. Ivyo bavuga muri Telecom ngiye abantu barayikoresha n'ikindi gihe sinzi avantage zo bazifise, mugabo urumva ku Burundi naho nyene yaza ko abantu baca bazabyozinga, donc bazoza bagenda bavuga ko bagiye muri diplomatique, bagiye muri service baca bagenda kandi muri Schengen bazosubira kandi babihagarike d'après ko ndavyibaza.
mwaje navuze ko atakama defitiye ni bande baba bafise izi passport za diplomatique uza kuba ufise connection zo hejuru deja kubona passport isanzwe biragoye kugira ngo passport diplomatique umva bazoza barazihanahana ibisugiye inkona gusa nivyo zoza birajayo n'ivyo byo by'akazi ariko nawe nyine azoja bikoresha mu gucengetera kumbure kubera igitigi kizoba ari gikeyi cy'abantu bagenda ntibazobiromarka mugabo ndumva nta kintu izofasha abanyagihugu basanzwe na muntu ashobora kuronka passport officielle na passport diplomatique wowe ntanagowe nta niyaja igihugu baragifite n'iciwabo ariko kandi nkuko nabivuze zizomara iki none se uronse passport ko ubundi nkuko nabivuze ifise akamaro gusa ugiye kuvisita canke ugiye hitamo koronka akazi canke ko woca ucengetera ukagumamwo none bashaka aba diplomate n'aba baba bafise ubuzi bwa leta bahunge bashaka aba diplomate n'abafise ubuzi bwa leta baje gucengetera canke bashaka zoja gufata yo holiday I don't know sinzi kumbure ngira ngo harimo ama business ashobora gukorwamo umuntu akavyita service sepa cyese ndabitahuye neza iyi visa ikintu izomarira abarundi muri rusange n'uburundi muri rusange uburundi numva jata kintu kinini kizomarira kuko n'abantu n'ubundi batogira ibibazo byo kuronka visa ubundi mu diplomate yagiye ikibazo kinini cyo kuronka visa reka da I don't think so canke umuntu agiye ku bintu by'akazi kenshi na kenshi uzanga visa nta kintu bimuhanze ko na cyane ko n'amafaranga atari yakora mu mufuko wiwe ava mu mufuko wa leta iyo ugiye ku kazi ka leta cyangwa muri diplomate amafaranga akoresha ya visa n'ubundi uyahabwa na leta kandi naza ko atabintu batazibira cyane ku muntu agiye mu bikorwa nk'ivyo cyo kimwe n'umuntu agiye avuga ati jewe ndigenga bo sinzi rero mwebwe muri mu Burundi ko hari cyo mubona ino visa izofasha ko hari ikintu yunguye kugene imibereho y'abarundi jewe ntavyo mbona mu vy'ukuri usibye ko abo bantu bari ku butegetsi baronse inzira kumbure kuza baracoroka kumbure yo kusepa sinumva exactement iyi visa ikisigura visa free con iri kuba diplomate no kwa service na kare batahora bagira ikibazo c'ama visa kandi n'ubundi batafise umugambi wo kuzogumayo sono sepa kumbure na diplomate birashoboka kuko na hano hari umuhungu nzi cyangwa umugabo je no sepa yaje mu bintu vya diplomasi hari ibintu baza kwigino vy'ivyongereza n'ibiki hanyuma cayigumira ino sinzi ko yisiguye mu gace yigumira hano birashoboka ko kandi navyo bazobikoresha ariko ko nabivuze uko amaka aboneka niko izo nzira tarazizibira na hano nibaza yuko hogira undi muntu abikora bakaba nka 2-3 canke hogira umuntu agenda kuraramika umuntu igihugu agenda kuvuga ati kubera iki muri gukora ibi bashaka kuca bazibira iyo systeme yose nkuko muri Serbia babikoze sepa sinvuga itumi n'amashinga amateka yakoranye kabintu birebire je nuvumenga it's nothing bigger a non event kiretse bavuze bati kumbure ni pilot project pilot tuzopima turaba ba diplomate n'aba ba official ko bagenda bakitwara neza hanyuma mu nyuma tuzorekura aba ordinaire ariko rero nashaka umuntu muri Serbia ambwire muri Serbia harimo ubuzi bukoragwa n'ubuhe cyangwa umuntu ashobora kuzoza hano kuri channel tuvugane ndamaze ibibazo donc ingene bashikayo kumbure mu mesa amaviza akiri free mugashyizeho araronka visa yo gukora akazi hanyuma yironse akazi karoshe kuronka bahembwa ngahe ugeranije n'abo bakoresha ashobora kubika makeyi kuko ari bwo gushobora kuvuga ngo menshi mugaco ugacuyakoresha yose kubera ubuzima buzimvye hanyuma muri kazoza umugambi no yuheno kuzosubira mu Burundi ugatangura project waginze ukarongora ukabayo canke no kuzoguma muri Serbia ibintu nk'ivyo canke buhoro kazoza uracengetera muri byo bihugu bindi voilà j'invite ndatumiye umuntu ari muri Serbia hariho uhungu mu gisagara n'umunyaka avuga amajambo mugabo sinibuka cyane karakoresha ubwo muwombwira tukaganira canke mukishura ngaha muri comment nuko mugira umunsi mwiza tuzosubira bye bye.